Ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo. Bene data mudukurikira muri herere ahatandukanye, uburu n'amahoro biva ku mwami wacu Yesu Kristo biganza imitima yanyu. Ikiganiro ni mwihane kuganirwa nabo uri hafi, muri kumwe na NIZIGIYIMANA Olivier gicana kuri P.T.G.A Ministries. Twese tuganire ku majambo avuga ngo abantu barataye urufatiro RW'AGAKIZA. Amajambo twese tuganira ku munsi wa mbere, ku munsi wa kabiri twaraganiriye, ku munsi wa gatatu dufise amajambo duhagazeko ari mu cete ca kabiri ca TIMOTEYO. Cete ca kabiri Paulo yandikiye TIMOTEYO ibice biri ku murongo wa 19. Amajambo avuga ngo ariko itanguro ry'Imana ryo kubakako rirakomeye, ryanditswe ko iki kimenyetso guhoraho arazi abiwe, kandi umuntu wese avuga izina ry'uhoraho have mu kugabitanya. Tonga kandi amajambo nyene ari mu kintu ca kabiri nyene ca abambare mu kintu cete ca kabiri nyene ca TIMOTEYO ibice bitatu dire ku murongo wa mbere gushika ku murongo wa 9. Amajambo avuga ngo ibi bizoza mu gihe c'iherezo, ariko menya yuko mu minsi y'iherezo hazoza ibihe bigoye, kuko abantu hazoba bikunda gusa, bakunda amahera, birarira, bibona, batukana, batumvira abavyeyi, intashima, abanegura ivy'Imana, badakunda n'ababo, banka kuzura, barementanya, batigarura, inkazi, badakunda ivyiza, abaguranyi, ibirandamuke, abikakisha, bakunda ibibahimbara bakabirutisha Imana, bafite ishusho yo kubaha Imana ariko bahakana ubushobozi bwako. Bameze batyo wame ubatera ibitugu, kuko muri bo harimwo abagabo banyengetera mu mazu, bagatwara abagore batagira imitima, baremerewe n'ivyaha, batwarwa n'ukwipfuza ku buryo bwinshi, bama biga ariko ntaho bashobora gushitsa ku kumenya ukuri. Nkuko yani n'ayambure bagwanije Mose, niko nabo bagabo bagwanya ukuri, ngo abantu bagwanya ukuri, abo nabo nonekaye ubwenge, babaye bihombe ku kwizera. Mugabo ntazoshobora kurengaho, kuko ubusazi bwabo buzogaragarira abantu bose nk'uko bw'ababandi bwagaragaye. Amen. N'amajambo y'Imana tugiye kuganiraho, tugise tunaganiraho, ariko uyu munsi tutaja guhagarara kuri murongo wa 5, taza guhagarara mu kintu ca gatatu mu murongo wa 5. Twahanye amajambo twasomye avuga ngo bafise ishusho yo kubaha Imana ariko bahakana ubushobozi bwako. N'amajambo y'Imana rero tugiye kuganira, twese tuganira n'umuntu n'abantu bako bazi Imana ariko bafise ibindi bintu hambavu yo kubaha, yo kumenya Imana, bagendera mu vy'ivyaha. Uyu munsi tuganira kuri amajambo y'Imana. Paulo yabwiye TIMOTEYO ataka abantu bafise ishusho yo kubaha Imana ariko bahakana ubushobozi bwako. Bafise ishusho yo kubaha Imana. Paulo ashaka kuvuga iki? Ashaka ngo hari abantu mu ndamukanyo zabo bafise ishusho yo kubaha Imana, bakuramukije ugira ngo n'abantu b'Imana. Hari abantu mu nyambaro bihweje, bafise inyambaro zubahisha Imana. Hari abantu amajambo bavuga amajambo n'ukuri yo kubaha Imana, bavuga amajambo y'Imana. Hari abantu muko muraganira bafise ibiyago usanga biri centrale cyangwa bisanga bishingiye ku kubaha Imana, ariko abo bantu ngo bimeze gutyo indani usanga buzuye iyi migabo mibi, usanga buzuye ibyaha bitandukanye, usanga buzuye ishari, usanga buzuye abantu b'inkazi, usanga buzuye kuremenaniriza abandi, usanga bafise imigabo y'ubugunge, usanga bafise imigabo yo kwiba, usanga bafise imigabo yo kwica, usanga bafise imigabo yo kurogana, usanga bafise imigabo y'ubusambanyi, usanga bafise imigabo yo kuja kukonona ibinabiriya by'abandi bantu, usanga bagendana abantu mu mitima banse guharira naka. Usanga umuntu afise umuntu yama yikoreye umutima ngo je naka ivyo yankoreye, ngo je nako bizogenda gute, gusa ako usanga bigaragara hanze. Yaba avuga ngo Imana ishimwe, yaba avuga ngo Imana yama avuga Imana, ariko usanga indani y'Imana avuga ntabwo imurimwo. Niki kintu Paulo ashaka kubwira TIMOTEYO. Nico kintu Paulo ashaka kuvuga ko n'amajambo. Abo bantu bameze nk'abafarisayo, bigisha ibintu byinshi bishingiye ku ijambo ry'Imana, ariko ubwabo nta gakiza kari mu mitima yabo. Bavuga ibintu bitandukanye biri mu jambo y'Imana, ariko ubwabo nta gakiza afite mu mitima yabo. Abo bantu rero nibo bantu tatuganira uyu munsi. Niwe wa muntu we ugize iminsi cyangwa umaze igihe kirekire uvuga ko uzi Imana, uramukanya by'ukuri nk'umuntu w'Imana, abantu bakubonye mu bisoka hanze, bakunye mu nyambaro uri umuntu w'Imana, bakumvise mu mvugo by'ukuri uvuga ngo Yesu ashimwe mu niyo ndamukanyo yawe, urambara ukikwiza pe, wamuvuga amajambo y'Imana, uraririmba
gukora ibikorwa bitandukanye, sinzi binabiriya bigaragara hanze ni biheshura Imana, ariko indani mu mutima hari abantu wase guharira, hari abantu wase kugirira ikigongwe, hari abantu ugenda wikoreye mu mutima, hari amazina ufise watondetse ngo je naka nubwo yogira gute sinzopfa ndamuhariye naka nubwo, kandi ibyo yankoreye nanjye ndabimwishura, ndebe ko ntari umwana nzomwihora. Ufise imiwe yo kwihora, ariko uvuga ko wamenye Imana mu mutima wawe, hari ibyo usambanye ugenda ufite imiwe y'ubusambanyi, jewe naka nzomurondeye kunakuriya mpaka dusambanye. Ufise iyo migabo ariko hanze kukaza kubaha Imana, kukaza kuko vy'Imana bitandukanye, kuko vy'Imana bitandukanye. Ufise imigabo mu mutima y'inzigo, wagiri wa unura umuntu w'inzigo, ntacyo muragukurako, ntacyo umuntu nubwo umuntu yapfira imbere yawe ufite kumuhembura, ntacyo washaka kumufasha. Ufise mu mutima imigabo y'ukuri takuraguza, uvuga ko wamenye Imana ariko wama mu bapfumu, uvuga ko wamenye Imana amakurogesha abantu, uvuga ko wamenye Imana mufite ukoresha imiti, uvuga ko wamenye Imana hari ibintu bitandukanye muri umutima wawe vy'intambara vyawashizeyo, ariko hanze ukagaragara nk'umuntu w'Imana. Umva, niba Imana ishaka kuhindukira cyangwa uhebe ivyo bintu wagize ibanga mu mutima, Imana irabibona. Iyo migabo ifise Imana irayibona. Ivyo bintu biri mu mutima wawe, izo nama mbi, iyo migabo mibi, iryo shari, kuko nkaguharira, kuko nkakuzura, kuko kwirema ibice, ivyo bintu byose biri mu mutima, Imana irabibona. Nubwo hanze uririmba, nubwo hanze uvuga amajambo y'Imana, nubwo hanze waguye amaruki kwiza, nubwo hanze uhagaze neza, uvuga ibintu bihagaze neza, uvuga ibintu vy'Imana, ariko indani mu mutima Imana irazi ko atameze neza, Imana irazi ko adatunganye. Umva, Imana iragomba ko uca bugufi ukihana izo nzira kuragenderamwo, ivyo bintu kuragenderamwo, iyo migabo ufise mu mutima, iyo bifise mu mutima. Abo bantu base umva ndakubwira ikintu kimwe, iyo wanse guharira umuntu, uba wiyugariye umugisha, uba wiyugariye si mu byo bw'impuhemu gusa, mu byo bw'ubuzima bwawe nyisi yose hari imigisha wayugariye, hari ibintu byinshi wayugariye. Umva rero ndagusabye, gira imigabo mizima, ca bugufi ahuri, ca bugufi uherereye, sinzi ijambo rigusanzuri, ariko ca bugufi usaba ikigongwe Imana, usaba ikigongwe Yesu, nawe arahari yanga guharire. Wowe abantu bose guharira batelefone ngo naka ndaguhariye, nukuri ndaguhariye, bwira ntore warankoreye, ninase guharira, ntore warankoreye, ninase kugira ikigongwe. None rero niwumva amahoro, birashoboka ko uwo muntu yari yaraje akagusaba imbabazi ariko ukazimwima, uvuga ngo nubwo ukora gute sinzopfa ndaguhariye, nubwo ubigenza gute sinzopfa ndaguhariye. Cyangwa birashoboka ko ashobora kuba yaje gusaba imbabazi hama kumuhariye, ariko mu mutima wawe ukabuze kutamuhariye, ukamubwirisha ko ati ndaguhariye, ariko mu mutima utamuhariye. Umva, Imana iragomba gufata ingingo, gufata decision, ukamuhara bivuye mu mutima, ukayimubwira ko umuhariye kandi umutima wamuhariye. Nibyo Imana igomba. Ibyo nabyo ntivyahimbaye Imana, cyangwa ntivyanezereye Imana, ubwo n'uburyaje imbere y'Imana. Rero fata ingingo nzima, utanga imbabazi, fata ingingo nzima, utanga imbabazi. Iyo migabo ufise mu mutima, abantu barugendana mu mutima, abantu ugirira inzigo, abantu bana batwatera imbere kugirira inzigo, abantu bana kirahitse kugirira inzigo, abantu kwarisha uko bagirira inzigo. Umva, Imana iragomba ko ivyo bintu biheba, ugaca bugufi. Sinzi aho uherereye, sinzi ivyo urimo, aho ndagusabye uce bugufi ubwira Imana ati Imana ndagushaka umbabarire, hari ibintu nako nagenderamwo, hari nako nafise imisi ngifise by'imigabo bitameze neza mu mutima, ndakwinginze ungirira imbabazi, ndakwinginze ungirira ikigongwe. Imana yiteguye guharira aho uri, sinzi aho uri, sinzi nimba uri kuragenda, sinzi nimba uri kuratambuka, sinzi nimba uri kukakazi, ariko ndagusabye uce bugufi mu mutima, usaba Imana imbabazi, usaba Imana ikigongwe. Imana yiteguye guharira, yiteguye kugirira ikigongwe, yiteguye imbabazi. Kadufashanye gusenga aho uri hose. Mwami Yesu Kristo, ndasenze kubw'uno muhungu n'umukobwa wawe, ndasenze kubw'uno mwende data aherere, sinzi ahaye, sinzi byarimo ko ndamusenga Imana, nta majambo y'Imana, sinzi ahamusanze, sinzi byararimwo, ariko ndamusengeye ibyamutsinze byose, imigozi arafite ataguhimbara. Ndakwinginze umugirire imbabazi Mwami, umubabarire by'ukuri, amaso Yesu Kristo amuboneke ko yafise ishusho yo kubaha Imana hanze, mu byo yavuga haboneka ko mubaha Imana, ariko indani mu mutima yarafise
ibintu by'ibyaha, yarafise ibintu by'abantu, yarafise ibintu abantu yanka, yarafise abantu yanse guharira, yarafise ibintu by'ibyaha agenda, yarafise ibintu bidahimbara Imana. Ndasenze Mana uwo muntu umugirira ikigongwe, umubabarire amaraso Yesu Kristo amuboneke kuzogoza cyane. Nuko ndagushime kumugirira imbabazi kandi kumuhariye, mu izina rya Yesu Kristo nsabye mushimamwo, amen. Mwene data cugenda ubeho ubuzima bitandukanye rubayeho, gira imigabo myiza mu mutima, ubeho shimisha Imana. Nuko Imana iguhezagire, ubona ku munsi w'ejo Imana ikugire neza, Imana ibahezagire mwe muri kudukurikirana muri kuko vyiza. Imana ibane namwe, murakoze cyane. Ukaba wifuza kuza uraronka zino nyigisho, utwandikira kuri izi numero +260 97 90 85 006, akamenyetso ko guteranya 260 97 90 85 ubusa 6, canke ukaja kuri YouTube ukandika P.T.G.A Ministry. Yesu aguhezagire, urakoze.